Ego twagira tubasabe mudufashe muturongore mu isengesho dushima Imana ku bimaze kuba dusengera n'umukozi w'Imana agira agaburira ishengero kaze turabahaye kaze. Mana nzima data twese uri mw'ijuru, uri Imana y'igitangaza, uri Imana ihambaye, uri Imana ishoboye, uri Imana ikora ibitangaza mu gihugu c'Ubudagi. Mana nzima, ishengero ryawe abarundi bagukunda, Mana nzima bariko baragukorera, Mana nzima ibitangaza biriko birakoreka. Mu myaka ibiri iheze, mu mwaka uheze naho nyene Mana nzima ntivyashoboka, ariko Mana nzima uguma ukora ibitangaza, tuguma dutangara ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe. Niwe watanguye igikorwa cawe, niwe ukibandanya, niwe ubikora, niwe ubirema, niwe ubikomeza. Nico gituma Mana nzima tukweretse, tugushimiye ibimaze gukoreka vyose, abamaze kuvuga amajambo, abamaze kuririmba bose. Mana nzima icubahiro ni icawe. Turakweretse Mana nzima n'umukozi w'Imana, umukozi w'Imana wahezagiye, wahamagaye Mana nzima ngo agukore, watoranije mu bantu benshi, wagize umwizigirwa. Mana nzima gira hashikirize ijambo wamurungikaye. Mana nzima numuhezagire, umugirire neza, uhezagire n'abaryumva bose, abari ngaho muri iyo sare n'abari kuri Zoom bose ubagirire neza, ubahezagire Mana nzima, ribe grave mu mitima yabo, byose bice bigenda mu izina rya Yesu Krsito neza. Hanyuma bije bikwire amahanga, bije bikwire mu muryango yabo, mu bihugu barimwo, byose bigende neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Krsito. Amina. Imana ibahezagire. Ndabona wicaranye na Gilbert, uratwibwira. Karibu, turabaha ikaze. Amen. Karibu Emeli. Uba hehe? Muri go. Okay. Yesu aguhezagire. Karibu. Sa? Iyo ntebe, ego, iyo ntebe uyirabe neza. Nigira kabiri kwe pro. Karibu confiance. Karibu turamusi Ishengero. Confiance twagiye tuvugana. Yesu nashimye. Amen. Aje kuba ndi hano. Niteka newe n'Imana. Naravyifuje ariko no munsi birakonse. Uko Imana iduhezagira hamwe natwe. Umugisha nayo. Iyo yatuzindukanye tuba tugeze hano amahoro. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Amazina nitwa Confiance kubatazi. Nishimye Confiance mba muri Musta. Musta niho amani mani bahezagire. Amen. Musta ndatekereza ngo Imana ize guhezagire muri Musta. Amen. Kuko hari mu bisagara vya mbere nashitse, nagiye mu nshitsa. Kubera ko nitsino Imana yampaye ifamiye yakomoka hari, kandi nari nashikiye mu mano. Undi mushasha, karibu. Undi mushasha. Amen. Karibu cyane se Imana. Icyo kibanza urakibonye cyawe. Amen. Karibu Noah. Ikibanza wamaze kukibona. Yego, karibu. Amen. Karibu. Turanezerewe no kubakira hano. Hanyuma turakiriye abantu bari kuri Zoom, sindababona ariko murashobora kutubwira muri make ni bande na bande. Pastor Gervais na Biri na Mama Veronique, umuryango wose ni uringira ngo na Yesu abahezagire. Karibu Divine na Fifi. Karibu Geraldine. Hanyuma n'umwana w'inkuba hariya muri Emirate Arabini. Hanyuma tubahaye ikaze na Kelly. Ganzimanye ariko
Ego ninaje. Yesu rero abahezagire murakoze cyane kuba mwahaje. Hariho kumbure abo abandi mwari ndi umwanya munini muratubabarira. Ayino ntimuyabariwe, hariho amatereni agorana, hariho nk'uko mwene data yavuze Vianney, satani n'ibikorwa byabo, ariko twabandanije kandi n'ubwo twimije kubandanya. Yesu rero abahezagire. Ndanezerewe rero no kubakira, twahireniye nahazwe ngira ngo kuri mwebwe bashasha mwari mumaze kunyumva canke mwumva amaudio rimwe na rimwe. Ni jewe mpora mvugira harya mwabwira umuntu runiniya bose mufise noze nka confiance oya hariho tutakiriye hariho wasigaye hariya ubundi hariho uri muri kindabage sa twamwakiriye nawe nyine twamwakiriye. Yego Yesu rero abahezagire murakoze. Nuko rero turanezerewe no gusangira ijambo ry'Imana. Reka tunyarutse kubera ko n'ibihe twumvise ingana amatena ariko aradukina umukino, ariko natwe reka tukina urundi tubifashijemo na Yesu Krsito. Ariko turirimbye kakari ngo kwakira abashitsi kiyongozi. Twakira mu izina ryande bakira ngo iki mukaririmba. Kwakira abashitsi n'umugisha, turashimiye Imana igize imbabazi, uyu munsi tukakira abashitsi. Kwakira abashitsi n'umugisha, turashimiye Imana igize imbabazi, uyu munsi tukakira abashitsi. Ariye gome kaze bashitsi, ariye gome kaze bashitsi, ariye gome kaze bashitsi, ariye gome kaze bashitsi. Amen. Amen. Murakoze. Ijambo tugiye kuganirako ni ijambo riri muri Matayo. Umwe Matayo yaranditse ivyo yabonye ari kumwe na Yesu. Murabizi ko banditse ari bane, ngira ngo n'ukurenga bararenze, ariko ibiri muri Bibiliya ni ibi bitabo bine. Kimwe canditswe na Matayo, ikindi candikwa na Mariko, ikindi candikwa na Luka, ikindi candikwa na Yohana. Muri abo bane umwe ntiyigeze abona Yesu, yumvise inkuru. Mugabo yari umuntu azi yari umuganga, ariko yararondeye kumenya no kubaza abajanye na Yesu bamenye neza ivyabaye. Kandi niwe ugomba kwiga Bibiliya ubwa mbere neza kugira ngo utahure byinshi, no kugira nisome injiri yanditswe na Luka. Yego ni ukuvuga rero muri Bibiliya hariho ibitabo bisa, hariho amajambo asa, ugasanga mugabo hari akantu gatoyi gatumye bidahura neza, ariko bavuze inkuru imwe, inkuru y'uwo mukiza wacu Yesu Krsito. Muri Matayo 18 rero tuza kwasomamwo ibice bibiri. Dusome kuva kuri 18 igice ca mbere gushika kuri 5, akarongo ka mbere gushika kuri 5. Muri uwo mwanya abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati mukuru mu bwami bwo mw'ijuru ninde? Ahamagara akana agahagarika hagati yabo, arababwira ati ndababwira ukuri, nimutirimbura ngo mucike nk'abana bato, nimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Nuko uzokwicisha bugufi nk'aka kana niwe mukuru mu bwami bwo mw'ijuru, kandi uzokwakira akana kamwe nk'aka mw'izina ryanje azoba anyakiriye. Ariko uzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, icoroshe nuko yohambirirwa urusyo ruremereye kw'izosi,
akadobezwa ibwina mu kiyaga. Aha rero ico twumvise kuri Yesu hariho abantu bagiye bati ho mugambwe mushasha wojamwo ntiyobura ubugenerale basha none jiwe nzocambiki ndabahaye igicapo muzi bati woja muri ivyo hari ico yoronga hari none bizogenda gute kuko bari bafise igicapo caha kwisi, bari bafise igicapo c'abakuru bakurikiye mukuru agiye kuzomenyekana cane, hanyuma uwo nawe yari Yesu. Ariko Yesu we wacaraza arababwira ati oya nukumera nk'umwana muto, muhinduke muve aho mwari mube nk'uwo mwana muto. Ngahari ariwe muto muri mubo dufise hano, mube nk'ari ariya nta kibazo afise ubu ntabwo bafise ivyo umubwiye abivuga uko nyene, umubwiye uti mpabukana uvuze mu minwe araguha, canke akavuga ati reka ngende hariya, reka nurire ku ntebe, reka kuko umwana nta bintu bimuboshe bindi, nta ameze novuga ngo ameze nk'ikirahuri, nta kirimo urubika ukagira uko. Ariko wacu mu Kirundi bacu umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito, ni ukuvuga uwo mwana nyene ni nk'aka ordinateur urashiramwo uko pereza mubwira ati urabona uzore uramutse umuntu n'ukuboko gutya niko abigira uzore wabonye yego, naho uko mbwiye umushiramwo uko agenda akura niko agenda afata utuntu. Mugabo umwana ubwiwe, umwana ni bakunda kuvuga ngo ni nk'umumarayika, nta kintu c'ububi c'ukwiyumvira ngo wicaye kuri rya ntebe ngo n'ibiki oya. Naho kera twarashobora no kugendera nk'abantu bakuze, ugasanga nk'umwana aje akubaza ati mbe nkaha wewe waje gukora iki, kandi caba kiriho mugabo ugaca wumva umenga umwana ariko oya. Ariko uwo mwana nta kuvuga ngo nta birebire yaba bishizemo. Rero mu bwami bw'Imana ugomba kujayo ngo uhinduke ube nk'umwana. Usome mu izina rya Yesu. Mariko 10:13 avuga ngo Yesu ahezagira abana bato, maze bamuzanira abana bato ngo abakoreko. Abigishwa barabakankamira, maze Yesu abibonye araraka, arababarira ati nimureke abana bato baze aho ndi, ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Ndababwire ukuri, utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazobwinjiramo na gatoya. Arabarera, arabahezagira, abarambitse kw'ibiganza. Amen. Numva aha tubwiwe guhinduka ngo tube nk'abana, duhinduke tube nk'abana. Sinzi wivuze mu Gifaransa ngo birumvikana, un sourire innocent, umuntu agutwenge ukabona ko vraiment uwo muntu atabubi ataburyarya afise. Abana niko bameze, kandi ibyo ntibisabwa kubamwo. Ariko kenshi biratunanira kuko tuba tugomba kujinyika. Hari abantu bajinyika kubera yuko bafise ibibazo, canke kubera yuko naho batafise ibibise mugabo berekana mu maso hateye ubwoba kugira ngo bizitirire. Ariko hariho ubutugwanira. Akarero ico rero Yesu yaciye atubwira muri ivyo nico Paul yanditse mu Baroma hariya muri 12 avuga ati mu Baroma 12 avuga ati ntimwishushanye n'ivy'iyisi.
ntimwishushanye n'ivy'isi ariko muhinduke rwose muri Abaroma 12:2 ntimushushanywe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Barahindutse rwose. Mu guhinduka rwose uva mu vyo wahora wemera, uva mu vyo wahora ugendera. Sinzi ko hari abagendeye mu migambi, sinzi ko hari abakunze regi nka twebwe mu rwaruka rwacu icyo gihe hari abantu bitwa ba Bob Marley, abantu bitwa ba Peter Tosh n'abandi benshi batera ibisazi mu mutwe. Kuri yumvira Bob Marley wasanga abantu menga ni mbore babuze. Ariko ubuye ivyabo bantu ndabibona nkuko menga n'umunuko. Kuko nta carimwo, hari mwiki. Nta carimwo. Ariko ico gihe kuko nubu n'abantu b'iki gihe hariho abantu batoryama batagiye muri bimwe bita gakopo muri boîte de nuit. Oya, base kumviriza umuziki. Uti none wewe hariya wumvise iki ngo ya umudundo. Hari umuntu yavuze ati mu bihe vya nyuma mu mashengero kizoba ikirori. Hari ahantu abantu bagenda numvise abantu bafise ibivuga abantu bagenda bafise ivyifuzo byinshi bati hari amashengero agenderwa cyane harimo ugwaruka harimo imisore n'inkumi ziririmba neza urimo abantu bafise imiduga myiza kubana n'abakomeye n'abakazi birakomeye bakibagira ari cyabajanyije. Hinduka ivyo byose twakunze kera bitagira akamaro tubiva inyuma. Niyo majambo twahawe, niyo majambo twahawe. Ego dusomye hanyene mu Baroma 12 gushika kuri 17 haratubwira ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye, mubabare ukora ibyiza imbere y'abantu bose, namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose. Abantu benshi ibi bintu byarabagoye guhinduka, ibintu byarabagoye guhinduka kuko usanga bavuga ati naka yankoreye iki nataca yaramukoreye atari ngo biwabo bankoreye iki. Rero umaze kuja muri Yesu ibi n'ivyakubwiye ati umwana amubwira ngo uriya mugabo yaranyimye icupa cyangwa uriya mugabo yaranutse. Hinduka uje muri Yesu. Ubutumwa nyamukuru Yesu yatuzaniye ngaha ku isi bwari ubwo kuduhindura porogaramu, bwari ubwo kuduhindura ngo tuve mu byo twarimo mu vyaha tuze twihane. Nta mayera ariho. Uburyo bubiri bwo gukizwa, uburyo bwonyene bwo gukizwa n'ubu bubiri gusa. Kwanza ni bumwe, n'ukwizera. Iri mu Baroma 10 kugera ku Baroma 9 muradusomera. Baroma 10 kugeza no kuri 10 gushika karongo 11. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Uko ibyanditswe bivuga ng'umwizera wese ntazoterwa n'isoni
nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe afise ubutunzi bukwiranye abamwambaza bose. Kuko umuntu urakoze Yesu aguhezagire. Amen. Igidukiza nukwizera. Reka dufate amajambo abiri abari mutahana. Ukwizera nukwatura. Wizera mu mutima byaturire Yesu ko umwizeye. Erega Yesu yaje mw'isi kugira ngo umwizeye wese ntazapfe rubi, ariko azaronke, azahabwa ubugingo budashira. Ntiyaje guca imanza. Wowe wari umusuma, wowe wari umubeshi, kandi aha turavye abasuma twari benshi. Yafise imbago. Ubwo bwita soft gusuma. Ariko hariho n'ubundi gusuma bwinshi bwagiye buba. Anabiba abantu, ibintu byinshi. Rero ivyo ntiyaje kubikurabamwo, yaje kukubwira ati wewe ko umeze uko hindura. Ivyo byose abantu bose baracumuye kandi nta bugingo bafise kiretse baciye kuri jewe ndukuri n'inzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo nawe ninde? Ni Yesu. Hari ibidutega bikatubuza kubandanya. Reka tubandanye, twibandanire ijambo ry'Imana. Ni muri Matayo nk'uko nababwiye 10 gushika 18 gushika ku murongo wa 20. Urayego so dusomerere. Nimwirinde nimukengere n'umwe muri abo bana bato. Ndababwira yuko mw'ijuru abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha data wo mw'ijuru. Aha rero bishobora kuba ari abana bato koko abatuvuga baba hariya, ariko bashobora no kuba abana tuvuga ati bajya nta kwizera bagira nabo kuri ku Mana. Imana ihebura ubuhevye, ariko twese yaduteze ibiganza ngo ntituje kuri we. Kandi umwana w'umuntu yaje gukiza icari cazimiye. Iri jambo narikunda cyane. Paul avuga ati natwe twari muri bo. Mwibaza yuko twe tutari muri ba bandi twarimo, ariko Imana yabidukijije. Twari muri bo, kombre we ntibarimo, ariko twari muri bo. Ariko uwo Yesu ngo yaje gukiza icari carazimiye. Tubandanye. Mugira ngo iki? Umuntu afise intama 100, imwe yozimira ntiyosiga. Umuntu afise intama 100, imwe yozimira ntiyosiga zimwe 99 akagenda mu misozi kurondera yazimiye. Kandi ayibonye, ndababwira ukuri yuko anezererwa kuyirutisha zimwe 99 zitazimiye. Niko idakundwa mu nyonga za so wo mw'ijuru ko umwe muri abo bato apfaruye. Umwami wacu Yesu agomba yuko abantu bose bakizwa. Murashobora kubisoma muri Timoteyo wa mbere 2:4. Imana irifuza yuko abantu bose bakizwa. Iragaruka ijambo ry'Imana iragaruka tubwira ati guharira. Mugenza wawe niyakugirira nabi, ugende umuhishuke mwiherereye. Niyakumvira uzoba wigaruriye mugenza wawe, ariko natakumvira ujane umwe canke babiri, kugira ngo ijambo ryose rize riringanizwe bivuye mu kanwa k'ivyabona 2 canke 3. Natabumvira ubwira ishengero, niyanka kumvira ishengero
naryo kuri wewe azoba nk'umunyamahanga n'umutoza kori. Ega hariho abantu bihevye, ivyo vy'ubukizwa bwawe ntavyo barimo, nta n'ivyo bakeneye. Bavuga ati mwebwe twe twahisemwo iyindi nzira. Aha rero hari imigwi y'abantu ibiri, mbere ni itatu. Hariho abahisemwo Kristo, bavuga ati ndi umukristo nzokwama niwo bwiriza gupfa. Hariho n'abandi bavuga ati jewe nihitiyemo wa mugabo wa wundi ampa ubutunzi, nzokwica nzokwiba nzokora ibishoboka byose kugira ngo anyihere ubwo butunzi. Hakaba rero n'abari hagati na hagati, kugira ngo nibo bita abanyamujya nini. Abo bari hagati na hagati no munsi n'ijante banemeze neza, ejo bakaba ukundi canke mwijoro bakaba ariyo bagira bakubita umwibi. Abo rero Satani babonye iranezerwa kuko nabo nabaye. Ego ico rero wemeye ugihagararire. Ijambo ry'Imana rirabandanya ngo ndababwira ukuri, ivyo muzohambira kw'isi byose bizoba bihambiriwe mu ijuru, kandi ivyo muzohamburura mu isi byose bizoba bihamburuwe mu ijuru. Kandi ndababwira ukuri yuko ababiri muri mwebwe nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu, Data wo mu ijuru azokibakorera. Amen. 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 Hari ikintu Imana yadukorera uyu munsi. Aba bantu bigo barasenze bati uyu munsi Mana uzotugirire buneza, uzodushoboze Mana, tuze dushobore gushika hariya, kandi tuze gushobora kwicara hariya twuzure iya sare tunezewe. None turi ngaha, Imana yatugiriye neza, ubu turi ngaha twabonye igitangaza c'Imana. Twabonye igitangaza c'Imana. Aha muri mwebwe, muri twebwe harimo abagwaye muri iyi minsi yeza aho duherukaniye, ariko Imana yarabazigamye kugira ngo umunsi muwe muri ngaha. None rero amajambo nayo harira, saba imbabazi, saba ubufasha niba bidakunze, tanga imbabazi. Niba bikuvuyeko, tanga imbabazi. Hariho umuntu yakugiriye nabi, yakwimye imbabazi, wewe nawe uracika igiti. Naje sinumubabare ko ntababariye, mubabarire wewe ku ruhande rwawe. Yego, aha rero duhagaze mu izina ry'Ishengero, kubera yuko ngo aho babiri canke batatu baza bakoraniye mu izina rya Yesu, aba ari kumwe nawe, ari kumwe natwe. Aha yaduhaye ububasha ukandaga inzoka na za scorpion, yaduhaye ububasha muco tuzokumvikana ko gusabira kizokunda. Ntihagire rero umuntu agira ubwoba. Ibimenyetso biriho mwaravyumvise, abizera bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire, bazosengera abagwayi bakire, bazokwirukana abadayimoni, reka mbere ngo naho bazorya ibyica ibizobica. Muribuka Paulo inzoka imusimbire ko bati waramubesha, none turabonye ko uwafu, ariko ngo yageze gutya inzoka ayirariza mu muriro, ahubwo niyo yahiye. Natwe aho niho duhagaze, aho niho turi. Yego, Yesu rero abagire neza. Ariko rero kandi nagira ndababwira ijambo ry'Imana rivuga ngo uzokwizera akabatizwa azokizwa. Twavuze kuvyerekeye kubatizwa. Aha rero twebwe turi abana b'Imana. Aha twicaye ngaha muri Maraki 3:16 havuga ngo abubaha Imana bicaye ibitabo mu ijuru birazengurukwa. Uyu munsi uzovugwa ko twicaranye uyu munsi. Ego, none rero nkaba nezerewe no kubashikiriza amajambo muri iki gihugu cacu c'Ubudagi. Mana warakoze, waraduhaye gushika hano muri kino gihugu. Tusabiye abantu baha waduhaye Mana bakatwakira, maze Mana ngo ntituze umwanya wo kuba ngaha uzuba umwanya w'ingirakamaro kugira nabo baze baronke kuri bivyiza baduhamagariye kubazanira. Urakoze nyaguhora ku ngoma, tuguhaye umunsi uri imbere, uyu munsi wose turaha
mana abibungenze mana yo mw'ijuru n'abariko bararondera ibibondo eka n'abariko bararondera bubakana mana abubatsi nabo bagiye neza baheza bose ubarinde muri ivyo byose abafise abana hafi na kure mana biteho n'abatandukanye cyane abashinga ntaye nabo bose bagenderere muri kano kanya turakweretse nabo bari kuri Zoom nabo nyene mana bagenderere bakorere ku mitwaro baremurura imitwaro twigusabye tukwizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Krsito amen. Murakoze cyane Yesu abahezagire. Yesu ashimwe Ishengero. Turashimiye Imana ku majambo meza tumaze kugaburirwa. Ni umunsi ubaye mwiza ku muntu wese yashitse hano hantu ndavyizeye. Imana ibishimirwe uhereye ku ijambo ryatwugururiye ndetse n'iri jambo tugaburiwe. Imana ishimwe cyane. Turi mu mwanya mwiza wo kurangiza n'igice ca mbere kugira ngo duce twinjira mu gice ca kabiri. Nkundira kugira ngo twerekane ko igice ca mbere kirangiye mu vyaguruka kugira ngo duce dusezera n'abari kuri Zoom kugira ngo duce tuja mu gice ca kabiri tworangiza turirimba rwa ruririmbo rwo muri kantike rwa 23 sengere ishengero abo twari kumwe kuri Zoom. Mu mwanya uza gukurikira ndaza kubabwira uko biza kugenda. Imana yacu ni nziza cyane n'inshuti itazigehinduka urukundo rwayo ni rwinshi cyane kandi nakagerugira ni wewe ntabwo ni Yesu mwemu wawa tuzigame Yesu turagushimiye ibyawe byose tukwizihiye Mana uhoraho Mana y'ibicubahiro turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye ukubana nyakubana Mana yo mw'ijuru wahabaye kugira ngo n'ubu buhinga bukunde nuko wahabaye. Turagushimiye cyane kuri aba bene data bari ku murongo bari hirya no hino ubahezagire ubagenderere Mana muri iyi ndwi ubane nabo Mana bakomeze amajambo Mana y'ukwihana amajambo databuja y'ukwatura